n'ubu reka mbwire perezida Evariste Ndayishimiye nawe abimenye maze kubimubwira inshuro nyinshi nabivuze atarabana perezida njye n'abahanuriye atarabana perezida ndavuga nti umuntu azoba perezida ni Evariste Ndayishimiye kandi nawe manda yiwe ntizorangira nabivuze ataraba perezida mu bimenye neza nibyo nabihanuye ataraba perezida amatora ataraba n'ubu ndabandanya manda yiwe ntizorangira kubera asenga ibigirwamana anyumviriza ahari neza avyumve amenye n'icyo agiye kuzira hari intebe ziri muri perezidanse intebe yicarako n'intebe yicarako ntuzeye Angelique Ndayishimiye izo ntebe ni zibiri ziri muri perezidanse izo ntebe ni izavuye ikuzimu agomba ndamumenyeshe yuko nizo ziri mu bubasha abarundi mu vyumve neza izo ntebe ziri muri perezidanse ndababwire mugomba muzozibona n'intebe umenga zikozwe mu bintu vy'inzahabu ni zibiri ziri muri perezidanse izo ntebe nizo ziri mu bubasha bw'ikuzimu mugana agomba ndamumenyeshe yuko ububasha yarazi ko bwoba afise canke bwararangiye abimenye neza bwararangiye abimenye neza izo ntebe ntacyo zigiye gusaba kumufasha na kimwe kandi kurangiza kwiwe abimenye azopfa kubera iki Imana ntiyashimye ivyo ariko arakora kubera akora ibidahuye n'ivy'Imana igomba hanyuma rero intuze mu Burundi namwe nababwiye mwibereye mu ntuze mu modoka mutazi iyitera igenda ntimuzi n'ivyo murimo ivyo kwiyumvira ngo muzotera imbere muzogira iki n'iki no bazokwiba igihugu cose bakirangize mu nyuma muzogwara n'imvunja abandi muzopfa muzogira iki n'iki kubera ntimuzi ivyo murimo mu nyuma rero abantu ndabona bidodomba bariko baravuga ngo none ngo ni abantu bapfa zoya Imana yarambariye nubwo hazosigara abantu babiri Imana yemera nk'abasigaye ku Charlotte Imana izoshima bonyene kandi izokongera isure kubagwiza kubera ibintu bariko barakora n'ukuri ibintu bikorerwa mu gihugu cy'u Burundi bakora ibintu bibabaza Uwiteka ku rugero rumwe ruko rungana abantu b'abasendekuride hafi nka bose umengano wabaroze bose bari kuraguza bose bariko barakora ibintu bitabaho bose bariko barakoresha abapfumu bariko barakoresha abarozi bariko baragira iki n'iki yoho ndi umwasi wabo ku rugero rw'umutego ko runganira ngo nta murozi n'umwe batarajya kugira ngo bashobore kubica mugabo ndababwije ukuri ntibikunda ivyo bagerageza byose ntibikunda Imana nzizo ku burinzi kugira ngo amategeko n'amabwirizwa yayo nzotezo gashikana ivy'Imana yantumye ni vyinshi cyane gose mfise ivy'Imana yantumye vyinshi ntegerezwa gukorera Uburundi na Afrika yose kugira ngo impunzi ya Afrika ive mu bibazo irimo ivyo ntawe nanka nta musenderude nanka nta muntu nanka ntawe dupfubibe eka nta n'umuntu umwe ari no mwitabo ry'iwanje canke tusangiye itongo canke dusangiye ibintu no oyaye nta n'umwe nanka gusa jiwe ndanka abanyavyaha nk'uko Imana yanka abanyavyaha je nanka ivyaha bakora umuntu arabahanurira arababwira ibintu aragira iki n'iki mugabo abantu ntibumva ibintu bakora n'ukuri bakora ibintu uca wibwira umuntu akiba akaronka mugabo ntigera amenya yuko yarose mu nyuma akabandanya yiba ntahinduke ntagire iki aguma ari wa wundi none uwo muntu wumva n'Imana irategeka ikamuhaga ikavuga iti uyu muntu ntakwiriye kubaho mumbabarire nta muntu umwe nanka kubera abantu bose n'abaremwe n'Imana none gusa mugabo iyo batakoze ivy'Imana igomba bahinduka abana ba Satani
rero ku vy'Imana yavuze mu gihugu cy'u Burundi n'ivy'Imana iriko iravuga kuri Afurika murabe ubu ibihugu byose bariko bahanura ivy'igihugu cy'u Burundi kugeza ngo abantu bose bariko barindodomba bati none Burundi nitwe twashimwe twenyine gusa nitwe twagize iki emwe bashaho Uburundi nico gihugu mwaba mubiririmba ngo umutima wa Afurika ni iki nico gihugu Imana yatoye cy'isezerano kandi kitegerezwa kujabutsa ibindi bihugu byose ivyo bintu ntuze Julius Murema yavuze bijanye n'amafaranga n'iki nuko yoba yavuze akazi n'ingene yameze n'ifaranga n'ingene rizoba rimeze n'ingene rizoba ryitwa n'ingene rizoba risa n'ingene rizoba ringana byose ingene rizoba bipanze byose porogaramu yose Imana yayimpaye byose bizobera mu gihugu cy'u Burundi ivyo bintu baba bavuga bizobera mu gihugu cy'u Burundi rero kandi rero Imana icyakoresha abantu urabona nk'ubu icyakoresha uwo ntuze afise ingufu nyinshi cyane gusa afise ububasha n'inkomezi bikomeye cyane gusa uwo Julius Murema ari muri Afurika y'Epfo ni umuntu uzemenga n'utwara umugambwe ugira kabiri muri ntuze muri Afurika y'Epfo wa mbere ni ANC ujya utwara igihugu mu nyuma hakabaho uwo Julius Murema afise abanywanyi benshi cyane gose aharanira ubwigenge bw'abanyafurika mbo urumva ko Imana ihereye gukorera muri Afurika y'Epfo hanyuma ikakijya no muri Afurika y'Uburengero hariya kwa Ibrahim Traoré mu ikakijya no muri Afurika yo hagati ariho mu ntuze mu Burundi Imana itangatanze hose kugira ngo Afurika ibohoke murazi yuko mu bahanuzi nabivuze yuko Afurika byanka byakunda itegerezwa kwikukira hanyuma kugira ngo Afurika yikukire canke n'Uburundi bwikukire nababwiye ko ibintu byose bizohinduka byose bigahinduka mwumvise yuko nababwiye yuko yavuze yuko kugira ngo Afurika yikukire hakenewe igisirikare kimwe cya Afurika yose hanyuma hakenewe intuze ibanki imwe ya Afurika yose hakenewe intuze ifaranga rimwe rya Afurika yose hakenewe umuperezida umwe Afurika yose hakenewe icyo bita ntuze parliament yariyo n'amashinga amateka imwe ya Afurika yose ivyo bintu rero ndiko ndabibabwira mwumva umenga ni indoto nta mwanya usigaye kugira ngo ivyo bintu bibe nibi mwaba mwumva ariko ndababwira nti kandi biraza guhera mu gihugu cy'u Burundi ari kimwe mu nyuma birandarande bije muri Africa Community yose mu nyuma bikwire muri Africa yose mbere wanagomba njabuke turenge na Africa bizokwira no kwisi yose bizokwira no kwisi yose nimwe nababwira nti nibwizwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi rizotangurira mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma bikagenda bigakwira kwisi yose arije bijyanye n'ibi bamaye ko aravuga inuze imuvyuro n'ikanguro bizohera mu gihugu cy'u Burundi bigakwira kwisi yose bo aho rero jewe nanjye rero kumuhanuzi rero hari ibintu bitatu nagomba ndababwire hari imizi itatu y'ubukoroni aho rero niho password iri cyane icyo novuga urufunguruzo hari imizi itatu y'ubukoroni iyo mizi itatu urumva igiti baragiciye igiti novuga ni n'ubukoroni bwa mbere bw'abazungu mu nyuma abazungu bagiye baciye basigaho abakoroni bene wacu kandi bobo niba bigusumba n'abazungu ubwo bukoroni butatu rero iyo mizi itatu n'ubukoroni bubi urumva atari aho umuntu abiza akabisenya akabikuraho iyi Afrika cyangwa ibihugu byacu byose ivyo biteye imbere abarundi mu nyumba n'abantu mwese mu nyumba nagomba ndababwira abaperezida batwara ibihugu byacu bya Afrika bose n'abasuma n'abambuzi bose atangavuye musukuba mu Burundi gusa n'abasuma n'abambuzi n'abakozi b'abakoroni ivyo kwimbira ahubwo n'abakozi bakorera ngo abantu babo oya
n'abakozi b'abakoroni baba bafise amafaranga bahabwa n'abazungu agafasha imiryango yabo mu nyuma bo bakaca bwihumiririza bakareka abazungu bakiba ubutunzi bwa Afurika yose bakabumara. Nacyo gituma mubona amasezerano mubona yo kuri mu butare uzabona ngo bagiranye amasezerano ngo n'Uburusiya ngo bagiranye amasezerano ngo na China ngo bagiranye amasezerano ngo na n'ibihugu bitandukanye by'i Burayi uyaye hajya bariko ari ubutunzi bwa Afurika. Ni rero mubona ntuzeye ngaruka kwa Perezida Traoré Ibrahim Traoré yankiye yuko abazungu babandanya bimba ubutare bwa Burkina Faso. Mu nyuma acatanga itegeko mu butare barabwihingurira. Mwibuke uyu Ibrahim Traoré ntibamutoye, mwibuke atatowe mugabe nteka akora ibitangaza. Mwibuke ntuze Burkina Faso nta myaka 3 Ibrahim Traoré aratwara ntuze Burkina Faso. Hanyuma ntuze Burkina Faso yahora ari igihugu cyane, yahora iri mu bihugu bya nyuma bikenye. None ubu cawiyumvira mu myaka 2 igihugu yakizamuye ku ruhande mpuzamahanga cyangwa ku rubuga mpuzamahanga. Ntuze Burkina Faso kwa Ibrahim Traoré igihugu ciwe cabaye ikigira kane gitunze muri Afurika kivuye ku mwanya wa nyuma. Mwibuke ko muri Afurika dufite ibihugu 54 urumva kikava ku mwanya wa nyuma kikaja kijya ku kibanza ngira kane. Mwumvirize ibikorwa bikozwe muri iyo myaka 2. Bavuga yuko ibintu Ibrahim Traoré akoze mu myaka 2 bisumba ibyo abaperezida bose batwaye muruze Burkina Faso kuva Burkina Faso ikikukira. None rero ngaruke kuri abasendebure bacu rero batwaye imyaka 20. None bariko barababwira ati sakwa kakuraga ibyamunaniye. None bariko barababwira yuko mbibona kazoza ngo ya 2026. Mbega iyo myaka 20 atamuntu n'umwe azoba kihari. Ivyo bintu abarundi ninde yabaroze kumva yuko umuntu yobaraga ibintu by'imyaka 20 kandi abandi bantu babikora mu mwaka umwe mu myaka 2 bikaba bigiye ku murongo. Ko mbona none iyo ntuze Burkina Faso ubutunzi twege dufise muri Afurika, ubutunzi dufise mu gihugu cy'u Burundi nta gihugu na kimwe kw'isi ndababwiza ukuri ubutunzi dufise mu Burundi ndabibwire jewe ndabibwire ubutunzi dufise mu Burundi kw'isi nzima nta kindi gihugu kifise ubwo butunzi basigura bimenye neza. Ndabibasigurire mu bimenye rero tuve mu migari tutange kuvuga ukuri. Ubutunzi Burundi bufise nta kindi gihugu kibufise. Ndababwire ntuzeye nikere yonyene gusa. Mwumva ko Kongo yafise ubutunzi, Kongo nubwo ifise ubutunzi ntishikira Burundi kubera ego Kongo yafise izahabu nyinshi mugabo twege turafise nikere. Ntuzeye nikere Kongo ntayifise. Iyo nikere yonyene gusa ndababwira ibiharuro mutabe kumenya amaso yaje abarundi akabure mureke kujana n'ibintu mutazi. Nikere yonyene gusa yimbwe mu nyuma ikimbwa mu kuri mu nyuma bakayivuga tuyikoreshe mu kuri yo tunga abarundi imyaka 180 abarundi atakintu na kimwe bakoze batarima batagira iki barya bavugwa bakubakirwa amazu bakubakirwa amabarabara bakubakirwa buri kintu cyose bakiberaho nk'amarayika yibera mu ijuru. Mugabo ayo mafaranga kuva sendebure rishika ku butegetsi nikere bayimba ijoro no mutaga bakayishora amafaranga ntawuzi yaherera. Inzahabu ziri mu Burundi zifise ubushobozi bwo gutunga abarundi atagikorwa na kimwe gikozwe hakubakwa amabarabara iyumva yo hasi yo mu kirere yurumva mu buryo bwose bubaho. Imyaka ngira mu nk'amajana 270 mugabo izo nzahabu zose barazimba ayo mafaranga mwumva abantu ngo nibihangange nibo bayigaburira abagenerale n'uyo Evariste Ndayishimiye. Ayo mafaranga yose nibo bayagabura bakayarya. None abo bantu n'abakunzi b'igihugu cyane n'abasi b'igihugu. Jewe ndiko ndavuga bino bintu
ngenge ntabiri ku mwasi w'igihugu mugabo kandi abayabiri igihugu namwe mukabakingira ikibaba mukabakomera amashi mugatamba mukaborerwa kubera babahaye intunze urwagwa rw'uri kwa Mungu n'abasuma n'abambuzi babi kandi nabo ubwabo ntibakundana n'abicanyi ubu harageze ko taba kuvuga ukuri kose tumushira agaragara aho rero mvuze ibintu mwebwe mushobora kuba mumenya hari ibyo bita makorota amatentariti biki ubutare butandukanye nta na kimwe batari ko barimba bakimba amafaranga yose iyo bayahereza ntawe bizi niba bagenda kugura amazu hanze niba bagenda kugira iki n'iki niba amafaranga bayaranyereje mu mazu iki n'iki oya ntawe bizi ayo mafaranga yose amafaranga y'ubushyi igihugu yose barayivye ntawe uza kubayajana none abo bantu nabo gukomera amashira no gushimira aho ujiwe ngomvye kugira mu ntaro kuza murumva ibintu ngene bimeze ivyo bintu rero babimenye neza ntibigiye kubandanya uko ntibizoguma uko ntivyokunda babimenye ntivyokunda kuko ibintu birafise aho bihera naho biherera umuntu adashobora kwiba akabona ati ko nivye reka nanje narishonje nzararangiye reka nubaka igihugu bakabandanya bakora ibintu byo guhenda abantu bagira iki n'iki ivyo kuzana ivyo ntuze perezida yishimiye azana ubusani akaza kuzana ninde ku bantu ndahira abantu ndagira iki n'iki no turabirambiwe nahende mwebwe mutazi ubwenge azara bahendesha urwagwa murimwe munahama muborewe mu mutambire mugabo harimo abatatu mutambira kino fumamfa nkumva napfuye ngaba kuri inosi akono uzana n'umve twaba twumva yuko mu Burundi burakenye abantu banyuma bakenye bagisiniki n'ibiteraso n'ukumva no kutemba ku Burundi nicyo gihugu cya mbere gifisa amazi menshi gusumba ibindi bihugu byose kwisi amazi niba mutabizi n'ubutunzi butagira uko mungana ntushaka kuronka ingenda abantu bikomora abasende fudede bose bari muri sende fudede n'ukuri ntibazi ibintu barimo ntibaza hisigeze urumva ndabagereranya n'abantu bari mu modoka irikiragenda muri modoka irikiragenda umushoferi atazi yateragenda nico gihe ntibashobora gushika bikunda niko abasendefere bameze ntibazi ibyo barimo ntibazi n'ibyo bariko barakora gusa ikintu ndabashimira barazi kwiba nuzeye uyu Gabriel Rufyiri niwe yavuze yuko umuntu iyo ari umusuma ati dufate nk'akarorero atangura kwiba indya babitse ku rusenge ati mu nyuma yacubwenga akaja kwiba imihwi mu Rugarama ati yagenda kw'ishuri mu nyuma akiba amanota mu ishuri ati uyo muntu umuhaye igihugu nta kintu kimwe azopfa yarakoze azobazi kwiba gusa none n'abandi reka ndabashimire bazi kwiba baravyize neza baravyiba barabinonosora nta kindi bashoboye kiretse kwiba gusa ivyo nukuri abadede nukuri nivyo turabibashimira barazi kwiba nta kindi nta n'ikindi bize no mw'ishuri n'ikingira ngo bize kwiba gusa nta rindi bazi ivyo iryo shimwe nukuri ndaribashimira no musi barazi kwiba ivyo kwiyumvira yuko abasende hari ico bazohava bakorera Uburundi canke abarundi kugira ngo batere imbere nukuri izo zoba ari indoto zinazopfa zishize abo muri Afrika y'Epfo uwo Julius Malema yavuze amajambo ico no kwita mu Congereza prophecy mu ntuze mu Kirundi ubuhanuzi mu Giswahili ico bita ntuze ubunabi igituma ngomvye kugira iyo commentaire yavuze ibintu bikomeye cyane gose kandi nanje ubwanje ndamaze kubihanura hanyuma ikindi woza kuba yugomba ivyo uwo muntu uze Julius Malema yavuze yonyandikira mu nyuma nkaheza nkabimuheza nkavyumvireza ko biri mu rurimi rw'icongereza hanyuma ngomba rero ngira ico mvuze rero kuvyo yavuze nyabi ku bintu yashikirije ibintu bikomeye cyane gose
ntunze kuri Afrika yose n'umuntu akunda uwo ntuze Julius Malema n'umuntu akunda Afrika cyane gose ngira ngo araradasinziriye kugira ngo Afrika ishobore kuba yoba Afrika nyene nayo yikukire nyabyo murazi ko namana babwira ko Afrika itarikukira yarose igishije cyo kwikukira mugabo itarikukira ngomba mvuge mu ncamake y'inuzeye amajambo yobasho y'ubwo buhanuzi canke iyo profesi canke ubwo nabi ibintu yobashoboye gushikiriza hanyuma ndavuga mu ncamake y'uyo Julius Malema hanyuma ndaza kuvuga byo muri Burkina Faso kwa nuzeye kwa Ibrahim Traoré ndaza kuvuga n'inuzeye rero ndaza kuherukira n'ivyi Burundi rero bo neza na neza nuzeye uwo Julius Malema yavuze yuko Afrika mu minsi iri imbere igiye kwikukira ati rero kugira ngo Afrika yikukire ati nta bufasha cyangwa imfashanyo dukeneye ivyo bita Indonesian zivuye muri Amerika cyangwa zivuye mu bihugu by'i Burayi bibanye ngo biciye mu gisirikare biciye ngo mu mfashanyo zarizo zose ati kubera izo mfashanyo zose iyo zije baba baje gutwiba natwe ubutunzi bwacu icyo bita nuzeye première matière urumva ubutare iki ubutunzi bwacu bwose baca babutwara ati rero ati ikenewe nuko Afrika yose bose boja hamwe ati mwico gihe Afrika bose bagiye hamwe ati Afrika ati ni kontinent imeze neza ati izo kigereranywa n'Ubuhindi izo kigereranywa na Russia izo kigereranywa n'inuzeye n'Ubushinwa ati izo kigereranywa n'Uburayi bwose ati izo kigereranywa na nuzeye ati na Amerika ati mbere ati umuntu aravye neza aho hantu hose twavuze ati twoshobora kubasumvya ati kubera dufise ubutunzi mu majambo avunaguye niko yavuze hanyuma mu nyuma rero yavuze ati rero ivyo kugira tubishikeko ati dukeneye igisirikare kimwe cyo muri Afrika ibanki imwe yo muri Afrika ifaranga rimwe ryo muri Afrika umuperezida umwe wo muri Afrika na nuze nicyo bita parliament yo muri Afrika urumva inama nshingamateka ya Afrika imwe ngejeje ngaho rero nanje ubwanje ubwo buhanuzi nicyo bitwa ndagiza commentaire ubwo buhanuzi naravuze yuko mu minsi igiye kuzoza hazobaho ifaranga rimwe rikora muri Afrika yose kandi hazobaho ibintu kandi yebyo nari maze kubona ni ifaranga rimwe hanyuma nubwo igivanga ndabivuzeho commentaire ibi bintu kuba abantu bariko barabivuga mu mpande zose abantu berekwa canke yego bahishurirwa akomeye nkaya impande zose ibihugu byose bariko barahanura ibintu bijanye na Afrika jewe nanje muribuka yuko narababwiye yuko hariho ibintu byose bariko baravuga urufunguruzo ruri mu gihugu cy'u Burundi abarundi bamwe barabimenya ibi bintu byose biriko bivugwa n'uyu Julius Malema navyumvirije neza byose urufunguruzo ruri mu gihugu cy'u Burundi muribuka ko nababwiye n'ibiko birabera hariya mu ntuzeye kwa Ibrahim Traoré muri ntuzeye Burkina Faso nababwiye ni ibi bintu ni integuza y'ibintu bigiye kuzoba bantu nkaha jewe ntimuzabe mwumva ndiko ndababwira mbitse amabanga menshi cyane gose mfise ibintu nahishuriwe mfise ibyo mvuga n'ibyo ntavuga byinshi cyane gose hanyuma abantu benshi muriko muriyumvira muti mbega ibi bintu uyu muntu
yama atubwira birabaho canke bizobaho canke bizoshoboka ego aho ngo babwire abarundi bashobora kuba banyumva kubera ndazi hariho abantu ariko iyo mvuze ibintu bumva umenga ni ibintu bisanzwe bobo na cane cane abasendefudede bari muriko bitambira bari mu ntambo za ntakazoza urumva ntibazi iyo ntibazi niyo batera bagenda mumbabarire ngombe ndabavugeho gatoyi kabanze nibandaniriza ivyo nariko rero urumva rero ibi bijanye n'intuze yuko Afrika igiye kuva mu ntuze mu bibazo biriko biravugwa n'abantu benshi cane gose kandi kuba biriko birashurwa cane gose kuvuga yuko vyiza nuko nyene intuze abantu mwumva tuvuga ubuhanuzi abantu ntibashobora kumenya mbega ubuhanuzi kweko kuravugwa ibintu bikweko bivugwa cane gose abantu bakababwira ati Imana yavuze abantu bakavuga ngo mbega iyo Mana ivugira hehe iba hehe ivuga gute urumva iyo utazi ivyo vy'Imana nyene uca winumira ugatekereza kuko navyo bose nyene hanyuma Imana ifise ingene ikora ibintu reka ndababwira ibintu mudashobora kumva no gutahura mudashobora no kumenya ivyo arivyo burya abantu benshi navyo muzi ngo habaye abahanuzi bariya ba Mose kera iki ngo vyararangiye iki n'iki oyaye siko bimeze burya uko haciye imyaka haracaho ikiringo kinini cane gose habaho imyaka 1125 ko muravyumva iyi myaka 1125 ico gihe Imana irarungika umuntu afise ububasha bukomeye cane gose urumva abafise ububasha bw'Imana y'ububasha bwayo mu nyuma ikamukoresha ngaha mw'isi urumva uko iyo myaka ihaciye uwo muntu aba ari umucunguzi kuko abantu baba baravuye ku Mana bakayibagira bakagira iki n'iki mu nyuma rero irakuramo abanyabyaha bose mu nyuma rero bakasaba gutangura ibindi bishasha ico no kwita mu Congereza ico bita new generation iyi rero ivyo bintu birabaho rero n'ubu rero ivyo rero bigiye kuzobaho rero ibi mwumva ariko baravuga Afrika cyane gose twavuga Burundi turagira iki n'iki urumva byinshi rero urufunguruzo rwavyo ruri Burundi mu bundi Burundi ndabuvugaho cyane gose no munsi murabona yuko Burundi hagiye habamwo ibintu nyene bikomakomeye cyane gose hanyuma Imana iramaze kunyereka ibintu vyinshi baranyeretse ibintu ndiko ndagenda mu bihugu vy'Iburayi nyereka iyo ngiye nyereka iyo inyuma ingene hasigaye ingene ivyo nzoza gukora iki n'iki n'ubu birakomeza ikanyereka ibindi hanyuma rero urumva muri rusangi Afrika igomba Imana yikure mu migozi mu nyuma nayo ibaduze ibashire hejuru nk'ivyo ku bantu batavyerekwa cyangwa batabishurirwa kuvyumva ibintu bimeze umutwe kumva ibintu biba birengeye ubwenge bwabo none rero urumva hakuru ububasha budasanzwe kandi mwaba mwumva yuko igihugu c'Uburundi baba bavuga ngo ni isezerano ni ivy'ukuri abagiye babura abantu bakora ku itama mwihangane ngomba ndabivuge kubera Imana yabintumye ndabivuga uko nyene dufate akarorero duhere kuri ntuze kuri Rwagasore murabona yuko yaharaniye kwikukira kandi yarazi ko bamwica mugabo ntiyahevye yavuze ati jewe ndabikora bagombe banyica si ukuvuga yuko Imana yari imuzi kandi barabona yuko yarabikoze mu nyuma baramwica nta kuntu rero ngo barabasiguriye neza kugira ngo murumve ibintu dufate nk'ubu ababirigi nibo bakoronije Uburundi kandi
mu gukoroniza bo mwumvise gukoroniza ni inyungu bo baba bariko bararonka urumva mwebwe babagirira ijuju canke bakabagira abaja mu nyuma rero bakatwara ubutunzi bwose ubutunzi bwari gutuma mwebwe mubaho bwose barabutwaye urumva rero uca wiyumvira rero none mu kirundi hari umugani bakunda kuvuga ngo nta ndagukunda babe nta ndakwanka akagukundira umwana none abo bantu boba banka igihugu ca Afurika bakanka abanyafurika mu nyuma bagatwara umuntu ngo bagiye kumwigisha urumva ngo bagiye kumwigisha mu nyuma azoza agaruke guteza imbere ico gihugu birakunda ntivyokunda kubera ngo ngende ndabibasigurira vyose muraza kubona ingene ibintu vyifashe Rwagasore yagiye kwiga kaminuza mu Bubiligi nta muntu yoba yagukoronije atagomba yuko wewe wotera imbere yokwigisha ibintu vyiza bizotuma bigufasha yakwigisha ibintu nyene bituma ahubwo ahubwira ijuju rero nk'ubu Imana yarabonye yuko Rwagasore nivyo ari gukora nta naho vyari gushikana abantu nta na gatoyi niko rero mw'ico gihe Imana si ijuju irakureka bagakwica ugapfa ukagenda atakintu kirononekara kugira rya sezerano bigume kwa kundi uwo aravuye baragiye si sawa mu nyuma murabona yuko hakurikiye ntuze Micombero nawe nyene yize mu Bubiligi nta ciza na kimwe umubirigi yashobora kwigisha umurundi kugira ngo ashobore kuzayo akore ikintu giteza imbere abarundi yategezwa kubigisha ivyo nyene yategezwa kumwigisha ibyo Micombero yakoze ibijya nyene kuko ababirigi mwibuke nibo bazanye ibibazo vy'amoko mu Burundi nta moko yarahari ntazo bibabesha yategezwa gukora ibyo nyene sawa kandi urumva umuntu akora ikibi nawe ntaramba Micombero none ari hehe nawe arapfuye aragiye sawa bo ndabandanya ntuzeye wakurikiye Micombero ntibagaza nawe nyene yize mu Bubiligi nababwiye nta muntu yokwiga mu Bubiligi ngo azoza iciza giteza imbere Burundi ivyo ukunda yaje akora nk'ivyo ntuzeye Micombero nawe nyene yakoze kubera nivyo yigishijwe nawe nyene nta ciza yigishijwe nababwiye ko umuntu akora ikibi ataramba nabagaza murabona ari hehe ntiyaranze ntariho sawa harakurikira Buyoya nawe nyene yize mu Bubiligi uko nyene uravyumva mu nyuma nawe nyene yakoze nka bya bindi nyene ivyo nuzeye bagaza yakoze nawe nyene nababwiye nta muntu akora ikibi aramba nawe nyene ari hehe yaragiye naco gituma mubona mu Burundi abaperezida bose baguma bapfa kubera iki bose nta numwe yashoboye kuba yogomba gukora umugambi w'Imana nk'uko ibigomba ndabandanya uwitwa Gahuturemi nawe yize mu Bubiligi nawe nyene nawe nyene yego ivyo yari kuza gukora nta nyungu y'abantu bose vyari kuzana oyaye vyari kuzana inyungu y'ubwoko bumwe nawe nyene Imana ntiyakoze kabaho arahwera sawa abandanya Ndadaye araza nawe nyene yari ku mwami w'ubwoko bumwe Imana ntiyakunze kabaho nawe nyene arahwera aragenda sawa aho mugende munkurikirana nta muntu n'umwe ahwera Imana itabigomba canke itabizi ivyo muze mubimenya ndabandanya harakurikiye abaperezida bakurikiye ntuzeye Ndadaye bantaryamira bande bose iki ivyagiye bikurikira nuko bari bafise programa nk'iyo Ndadaye yari kuba yakoze nawe nyene kubera yariko umwami w'ubwoko bumwe Imana ntiyemeye yuko abaho bose ntibabayeho okay ubu rero twashikiriye ntuzeye CNDD-FDD rero mu nyuma rero Imana yari igomvye kwiyerekana rero
murabona yuko ubwa mbere abantu bavuga ngo barenganijwe bacinyijwe bagize iki n'iki hatwara ubwoko bumwe iki n'iki. Imana rero yagomba ikosore rero yerekane neza yuko ivyo bariko bariyumvira atari ivyo. N'ubu mumenye muti ivyo twiyumvira sivyo. Bwa mbere bavuga bati abatutsi batwaye nabi, baraturenganije, baraducinyije, baragize iki n'iki. Nuko bagiye mw'ishamba baragwanye, baricanye, baragize iki n'iki, barashitse ku butegetsi. None rero mu nyuma murabona yuko ntuzeye perezida Nkurunziza yaratwaye, mu nyuma agera ku rugero rw'uko agomba kwiyimika ubwami. Nama ariko ndavuga buri mwanya yigira imboneza yamaho. Nagomba ndababwire bantumwe, perezida ntazogire ubabesha. Perezida kugira ngo ahwere, perezida Nkurunziza je ngomba ndababwire nk'umuhanuzi yishwe n'ivyo yacishije. Mubimenye neza, yishwe n'ivyo yacishije. Mu nyuma bikorana n'ivyo bakoresha muri CNDD-FDD vyabo, nivyo vyamwishe. Mubimenye neza. Nawe nyene rero azize yuko ariko aragomba kuba umwami w'ubwoko bumwe. Ngomba ndababwire CNDD-FDD iyi kudeta 2015 ibasigurire neza. Si ukuvuga ngo ni inguvu zabo, si ukuvuga ngo baragwanye ngo bazi kugwana, bazi kuvugira iki n'iki. Jiwe iyo kudeta nari ndayizi imbere imisi 3 y'ukwiba, ndanayibwira n'abantu. Ndababwira ko iyo kudeta itaza gukunda, abayijamwo baza kuyigwamo babireke. Imana itagomvye yuko bava ku butegetsi. Kubera iki? Imana ntiyagomvye ko bava ku butegetsi kubera hariho ibintu Imana itarabashira ku mugaragaro abantu kugira ngo amaso yabo afunguke. Imana yagomba yuko Imana ibashire ku mugaragaro, amaso y'abantu afunguke, hanyuma babone mbega aba bantu bigira yuko ari abantu beza bakora ibiki, bakora ibintu bimeze gute. Ni naho rero byakunze yuko agaruka akaja ku butegetsi. Akajya ku butegetsi yaribagiye yuko ari Imana imugarukanye ku butegetsi, kandi yari yabibwiwe, yarasumva ngo ntavyo yarazi. Mu nyuma acakora ivyo Uwiteka yanga. Mu nyuma murabona nawe yarapfuye, ntariho. Murabe urukurikirane rw'abaperezida bose bagiye batwara igihugu cy'u Burundi, bose nta n'umwe aramba, bose baca bapfa. Kubera iki? Bakora ivy'Imana itagomba. Rero nama ndababwira ibintu bijyanye n'igihugu cy'u Burundi, mukibaza muri ivyo gusinatana. Ndabasigurira ivyo bamenye umutwe kubera baregeye mu mutwe. Nuko mumbabarire, nari nagomvye kugira commentaire y'uyu ntuze Julius Murema ivyo yashatse kuvuga. Nanje ubu buhanuzi maze kuvuga inshuro nyinshi. Maze kubivuga inshuro nyinshi. Nagomba ndababwire barundi munyumviriza. Mose agiye gukura abanyisirayeli muri Egiputa, baramugwanije, baragomba no kumwicisha amabuye. Imana nuko yari ku ruhande rwiwe. Nanje ntacyo ntarakora, ntacyo ntaravuga kugira ngo muve mu bukoroni, muve mu migozi yababoshe, muve mu bintu mwabayemo mutazi ibyo iki n'iki. Jewe buri muntu wari wese ngira ngo n'ubuye bambonye bunyica kugira ngo uko ngira ngo ntazopasore ngira ngo n'ibipande niyo bo bihamba bo bitandukanya kugira ngo bizofesore kumenyekana. Mugabo Yesu ndi umwasi w'igihugu, mubimenye neza. Yesu ndi umwasi w'igihugu, sindi n'umwasi w'Uburundi n'Abarundi, ahubwo niyo nibutse Uburundi ivyo bukorerwa n'ibibera mu Burundi. Ndira ijoro n'umutaga ngasenga ntagira iki n'iki. Naco bituma mubona mishurirwa ibintu bitagira ko bingana. Mugabo nababwiye siko bizohora. Ukuri kurateba, ikinyoma kirihuta, mugabo kuri kuratinda ugashika.
ndabemereye yuko tuzotinda dushike ku ntsinzi kandi tuzotsinda. Imana ibahezagire cyane rwose aho muri mwese murakoze.